ikaze mu makuru yo muri aka kanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma na bagenzi banjye dufatanije kuyabagezaho. Inama ishinzwe uburenganzira bwa muntu muri ONU yakuyeho komisiyo ikora iperereza ku ibangamirwa ry'uburenganzira bwa muntu mu Burundi. Amashyirahamwe abaharanira yabyakiriye mu buryo butandukanye. Ariko aje uko muri protest special bashyize aje twari uburyo ukugira uburyo bukene uko n'ibyo ushobora gukora bivuga ko rero ibikorera mu Burundi byoba biriko biribagirwa bakwase kumwanya kandi bavuze ko Ansher niko yagize n'umukuru w'ishyirahamwe ry'Iteka rihanira uburenganzira bwa muntu. Twakiriye nabi ishigwaho ry'umuraporte special ku Burundi, tubona ko atarakenewe, mbere twe dusaba ko n'igihugu kitomwe kibanza. Uyu nawe ni Gerard Hakizimana uyoboye ishyirahamwe Falcon F naryo riharanira uburenganzira bwa muntu mu Burundi. Ebola yongeye kugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abahagarariye ubutegetsi bw'Abataliban muri Afghanistan barahurira i Doha muri Qatar, naho Ubushinwa bwaciye amarenga ko buzakoresha ingufu kwigarurira ikirwa cya Taiwan. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato. Amakuru tuyahere kwavugwa hirya no hino. Indwara ya Ebola yongeye kugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ayo makuru yemejwe na raporo yavuye muri laboratoire nkuru y'igihugu ejo kuwa gatanu. Iyo raporo ivuga ko umwana w'imyaka 2 mu mujyi wa Beni ariwe basanganywe ubwandu bwa Ebola. Ivuga ko mu kwezi gushize abaturanyi 3 b'uyu mwana bagaragayeho ibimenyetso bisa n'ibya Ebola, nyuma bagahita bitaba Imana ariko batigeze bapimwa. Minisitiri w'ubuzima muri Kongo yirinze kwemeza aya makuru, ariko avuga ko bari buze gusohora inyandiko ibivugaho. Ntibyahise bimenyekana niba iki kibazo cyagaragaye gifitanye isano n'ibyabaye hagati y'ibihumbi 2018 n'ibihumbi 2020, igihe indwara hitanaga abantu 2200 mu burasirazuba bwa Kongo. Yaje kongera kugaragara muri ako gace uyu mwaka, ihitana abantu 6. Ubu hari hashize amezi 5 itagaragara muri aka gace k'igihugu. Iyi ndwara yagaragaye bwa mbere muri Kongo hafi y'umugezi wa Ebola mu 1976, imaze kwaduka yikubiranya inshuro 11 zose. Abayobozi bakuru ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika baragirana ibiganiro kuri wa gatandatu n'abahagarariye ubutegetsi bw'Abataliban muri Afghanistan. Ni ubwa mbere Amerika igiranye ibiganiro nabo kuva yakura ingabo zayo muri iki gihugu. Byemejwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko itsinda ry'abayihagarariye rihurira i Doha muri Qatar n'abakuru b'abahagarariye ubutegetsi bw'Abataliban kuri wa gatandatu no ku cyumweru. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byabanje gutangaza iby'ibi biganiro bwa mbere, byavuze ko abahagarariye Amerika barimo abakozi ba Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, abishami rishinzwe iterambere mpuzamahanga n'abahagarariye inzego z'ubutasi. Cyane umuyobozi wagenwe n'ubutegetsi bw'Abataliban kubuhagararira muri ONU yemereye ijwi ry'Amerika ko abategetsi babo biteguye kubonana n'intumwa za Amerika kuri wa gatandatu n'ejo ku cyumweru. Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping kuri wa gatandatu yatangaje ko ikirwa cya Taiwan kizasubirana n'Ubushinwa mu mahoro. Ntiyigeze avuga mu buryo butaziguye ko hazakoreshwa ingufu, ariko yavugiye i Beijing ko Ubushinwa bufite amateka yubashywe mu guhangana n'abashaka kubwitandukanyaho. Hashize icyumweru hari impaka z'urudaca ku rwego mpuzamahanga zirebana n'iki kirwa Ubushinwa bwite igihugu kimwe nabwo, ariko cyo kikavuga ko ari igihugu cyigenga. Ubushinwa bwotsa Taiwan igitutu mu buryo bwa politike n'ubwa gisirikare ngo ibubone nk'igihugu kimwe, ariko Taiwan ntibikozwa. Yiyemeje guharanira ubusugire bwayo n'ahazaza hayo nk'igihugu. Xi Jinping yavuze ko Taiwan yongeye kuba igihugu kimwe n'Ubushinwa byaba biri mu neza y'abaturage bayo, ariko yongeraho ko Ubushinwa buzarinda ubusugire n'ubumwe bwabwo. Yagize ati nta n'umwe ukwiriye kwibeshya ku muhate, ubushake n'ubushobozi bw'Abashinwa mu kurengera ubusugire bw'igihugu n'ubutavogerwa bwacyo. Amateka yo kunga no kubumbatira igihugu cyatubyaye agomba kubahirizwa kandi azubahirizwa nta gisibye. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi, aho inama ishinzwe uburenganzira bwa muntu yakuyeho komisiyo yari imaze imyaka 5 ikora iperereza ku ibangamirwa ry'uburenganzira bwa muntu muri icyo gihugu. ONU yahise ishyiraho impuguke yigenga izakurikirana iby'icyo kibazo. Pierre Claver niyo nkuru niwe tubaza iby'iyi nkuru. Amatora yakuyeho umugwi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ukora amatohoza ku Burundi yabaye kuri wa gatanu i Geneve mu Busuwise. Aya matora y'ibihugu bigize inama nkuru ije bagateka kazi na muntu muri ONU yemeje ko hajaho intumwa idasanzwe ikora raporo ku Burundi, rapporteur special isubirira uwo mugwi ukora amatohoza.
ingingo ishiraho iyo ntumi idasanzwe izo bijeruye gukora raporo ku Burundi muri ONU ivuga ko akazi nyamukuru kayo ari kwijisho no gutwi kwa ONU kuvyerekeye agateka kazina muntu, guhanura leta mu ngingo zerekeye agateka kazina muntu, kuba hafi y'amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike hamwe n'umugwi wigenga ujeje uburenganzira bwa muntu muri ico gisata ONU ibona ko kidasanzwe. Nawe biruko umuhinga yigenga yakoze cyane mu vyerekeye agateka kazina muntu muri ONU ari Geneve yabwiye ijwi ry'Amerika ko arakaryo kuri ONU ko gusohoka buke buke mu bibazo vy'u Burundi. Uyu atashimye ko amazina yiwe amenyekana kubera akazi akora i Geneve. Yagize ati onishaka kwikurayo gahoro gahoro. Iyi ntumwa nta nguvu ifise nk'izumugwi udasanzwe wari umaze imyaka 5 nta n'ubuhinga n'abahinga bahanitse azokoresha. Erega kwisi hasigaye hari ibindi bihugu bifise ingorane zikomeye kurusha Burundi. Ibi n'ishame ry'igenga rigiteka rirabizi. Asheni ko yagize atwara irishirahamwe rihane agateka kazina muntu riri mu yarenga 40 harimwo na Human Rights Watch yaheruka gusaba ishame mpuzamakungu ONU kumugwi wayo ukora amatohoza wokongerwa ikiringo. Ari kuri mikro y'ijwi ry'Amerika. Ariko aje kuvuga ko muri protest special bashyizeho aje twara uburyo ukugira uburyo bukene uko nivyo ushobora gukora biba biki bivuga ko rero ibikorera mu Burundi bizoba biriko biribagirwa kwakoresha umwanya cyane kibavuze ko aya mashirahamwe abona ko igikorwa gikomeye gisigaye mu baharaniye agateka kazina muntu b'Abarundi aho kuba mu biganza vy'amakungu. Umurazi usumba guhuma muri iteka twakiye neza ingingo ishiraho umuraporteur special naho atari twiteze kuko nitwizera ko ari cyegaye kizotangwa n'uwo umuraporteur special gusa by'ukuri yikorera mu Burundi ariko bisabye n'ikibagirwa. Twateze ko Burundi nabwo bugiye ukamuha nyine ukamureka agakora nk'uko babisabye n'ubwigenge cyo mu gihugu. Naye ku mashirahamwe nk'aya akorera mu Burundi yo yavuga ko ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryari rikwiye gukuraho iyo migwi n'abahinga bakurikirana agateka kazina muntu mu Burundi kuko ku bwayo ubu icuka ari ciza. Kuri mikro y'ijwi ry'Amerika Gerard Hakizimana atwara ishami Foricone F kwizina yarenga 50 yaheruka kwanikira ONU asaba ko umugwi wayo ukora amatohoza wovaho. Twakiriye nabi ishigwaho ry'umuraporteur special ku Burundi. Tubona ko atarakene mbere twe dusaba ko n'igihugu kitomwe kibanza nuko agateka kazina muntu kifashe neza. Ikindi nuko tumaze kubona ko bene abantu usanga hanini bakora bahiga inyungu zabo nabo bikorana. Nuko uravye nyine cyo mukuru w'igihugu ari mu bantu nawene baharanira agateka kazina muntu kuko yeko aravusaba ko atamurundi akwiye gutoteza uwundi. Umugwi w'igihugu jeje wagateka kazina muntu CNIDH wabwijwe ry'Amerika ko wowo ubandanya akazi kawo ko kuvugira abahohotewe. Vinyine Muraba atwara CNIDH. Iyo tubonye ko ariho ikintu cyashitse umuntu akabugwa irengero icambere no gushikira inzego zitandukanye z'umutekano hanyuma tugashikira n'izindi zose inzego bikorana mu butungane kugira ngo tubaze ko bamaze kumenya izo nkuru kandi ko ari kiko kirakoma. Muri enquête duheruka kugira hari abantu bashika kuri 3 canke 4 tuzatwarabonye kandi twari tuzi ko abo bantu bazimiye. Aha n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aho yari mu nama ya ONU i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi guheze yari yaseguye ko Uburundi butagikeneye kugumizwa ko ijisho na ONU mu vyerekeye agateka kazina muntu. Ati dufashe kano kanya kugira ngo dusabe inama nkuru ijejwe agateka kazina muntu muri ONU kuraba mu buryo bubereye no kubona neza ko Uburundi buri kuburagira utwigoro dukomeye mu gukingira abanyagihugu igihe cyose ONU canke ico gisata cayo kijejwe agateka kazina muntu kigerageza gufata Uburundi nk'agahugu gahotera agateka kazina muntu n'ukuri ntaco bizotera ngo bicikeko. Et tout simplement contre-productive. Uwo mugwi wa ONU wakuweho wari washinzwe mu mwaka w'ibihumbi 2016 mu ntoreka za politike zatumye abarundi barenga ibihumbi 400 bahunga igihugu abandi bakicwa nkuko ONU ibisigura. Warumaze gushira habona ivyegeranyo 5 birimwo n'amazina y'abakekwa gukora ayo mabi y'agateka kazina muntu yahawe ndetse na sentare mpuzamakungu mpanavyaha isanzwe yaratanguye amatohoza nyezina ku Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2017.
bisanzwe. Pierre Claver niyo nkuru, Kigali ku bw'Ijwi ry'Amerika. Urakoze Claver. Umuryango w'abibumbye ni urasaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gushyiraho inzego z'ubutabera z'inzibacyuho kugira ngo yivane mu bwicanyi budashira. Umuryango w'abibumbye uvuga ko kuva hagati mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize abantu barenga 1000 bamaze guhitanwa n'imitwe y'abitwaje intwaro, naho abagera kuri 236 bahitanwe n'inzego za leta zishinzwe umutekano mu ntara y'Ituri na Kivu ya ruguru. Thomas Kamirindi, umuyobozi mukuru w'ishami rya Loni rishinzwe uburenganzira bwa muntu, Madame Michelle Bachelet, amaze gutangaza raporo y'umwaka wo kuva ku itariki ya mbere y'ukwa gatandatu 2020 kugera ku itariki ya 31 y'ukwa gatanu 2021 kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Avuga ko inzira ikiri ndende, cyane cyane mu ntara za Kivu ya ruguru na Ituri zo mu burasirazuba bw'igihugu. Mu gihe cy'umwaka ireba, raporo itanga ingero z'abantu 400 bishwe n'inyeshyamba muri Ituri n'abandi 236 bahitanywe n'inzego z'umutekano na gisirikari za leta muri Ituri na Kivu ya ruguru. Ivuga ko muri icyo gihe inkiko za Kongo zahannye abasirikari n'abapolisi ba leta n'inyeshyamba bose hamwe bagera kuri 300. Bamwe muri bo bahamwe n'ibyaha biremereye by'intambara n'ibyibasiye inyokomuntu. Ariko rero Michelle Bachelet asanga bidahagije. Aragira ati, nsabye nkomeje guverinoma ya Kongo gukora ibishoboka byose kugira ngo intambara y'ingabo z'igihugu ku mitwe yitwaje intwaro yubahirize neza uburenganzira bwa muntu n'amategeko mpuzamahanga y'ubutabazi no guhana bikurikije amategeko uwo ari we wese wo mu nzego z'umutekano na gisirikari ubirenzeho. Yemeza ko inkiko zisanzwe za Kongo zidahagije kugira ngo zihoze amarira abahohotewe kandi zirandura umuco wo kudahana. Niyo mpamvu asaba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gushyiraho vuba inzego z'ubutabera z'inzibacyuho. Ati, ni imwe mu nzira igihugu kivuye mu ntambara n'ubundi bwicanyi bukabije gishobora gukoresha kugira ngo izo nzego z'ubutabera z'inzibacyuho zunganire izisanzwe ziba zararengewe n'ibyaha bikabije bihonyora uburenganzira bwa muntu. Igihugu gishobora gushyiraho inkiko zihariye z'inzibacyuho, kuvugurura ubucamanza busanzwe, cyangwa gushyiraho komisiyo y'ukuri n'ubwiyunge. Kuri Loni nibwo buryo bwonyine bwo kurandura ubwicanyi bwabaye karande muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gisubizo yahaye iyi raporo, Minisitiri w'uburenganzira bwa muntu wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Albert Fabrice Puela, avuga ko guverinoma y'igihugu cye ifite ubushake bwo gushinga komisiyo y'igihugu y'ubutabera bw'inzibacyuho n'ikigega cy'impozamarira ku bahohotewe bikabije. Ijwi ry'Amerika. Michelle Bachelet muri raporo ye agize ibyo raporo yo mu 2010 yiswe mapping ivuga. Iyi raporo mapping yakozwe n'abahanga b'ishami rya Loni Bachelet ayobora ku bwicanyi bwabaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu 1993 kugera mu 2003. Niyo yabanje gusaba inzego z'ubutabera z'inzibacyuho muri Kongo. Mapping ivuga ko abakoze ubwo bwicanyi ari ibihumbi n'ibihumbi, naho abahohotewe n'ibihumbi amagana n'amagana. Bityo birenze kure cyane ubushobozi bw'inzego z'ubutabera izo arizo zose zisanzwe zaba zihagije kandi zikora uko bikwiye. Mu gika cyayo cya 4, mapping ivuga ko abantu amamiliyoni bahohotewe babuze aho batakambira muri Kongo kandi bakeneye ukuri, ubutabera n'impozamarira. Raporo mapping isobanura ko ubutabera bw'inzibacyuho bugizwe n'inzego nyinshi zitandukanye mu gihe inzego z'ubutabera zisanzwe byazirenze cyangwa zasenyutse. Inzego z'ubutabera bw'inzibacyuho zigomba guhana abakoze ibyaha bikabije, gutanga ubutabera, guca umuco wo kudahana kugira ngo bitazasubira ukundi, kunga igihugu cyahungabanye, gutanga umusanzu mu ivugurura ry'inzego z'ubutabera zisanzwe no kwimika umuco wo kugendera ku mategeko. Raporo mapping ivuga kandi ko ubutabera bw'inzibacyuho bugomba guha ingufu demokarasi no gusubiza icyubahiro abahohotewe binyuze mu butabera, ukuri n'impozamarira. Ukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC. Remiga Kwaya ni umusore w'imyaka 26 wahungiye mu gihugu cya Malawi avuye mu Burundi mu mwaka 2002. Mu minsi ishize aherutse gutoranywa nk'umwe mu mpunzi zikora ibikorwa by'indashyikirwa change makers mu nkambi ya Dzaleka.
mu byo ashimirwa harimo kuba yaratangije ishuri ryigisha impunzi ibijyanye n'ikoranabuhanga, gufasha impunzi gushakisha imirimo bakoresheje internet, ndetse no kubaka za application zikoreshwa n'ibigo bitandukanye. Kugira ngo ibikorwa bye n'ibindi by'izindi mpunzi bimenyekane, babifashijwe n'ikigo Inua Consulting na Bwana Inosa Magambi nawe umaze igihe mu gihugu cya Malawi aho yageze nk'impunzi. Mugenzi wacu Edi Rwema yaganiriye n'aba bagabo bombi ku bikorwa bifite akamaro bamaze gukora mu nkambi ya Dzaleka n'umusaruro bimaze kugeza ku batuye iyo nkambi. Reka Bwana Magambi atangira tubwira uko igitekerezo cyo kumenyekanisha ibikorwa by'impunzi cyamujemo. Amahoro neza Edi, mwakoze kutumire. Mu by'ukuri je navutse mu buhungiro ibikorwa byose mu buhungiro, maze gukora ibikorwa bitari bike nasanze hari impunzi bafite ibyumviro byiza bidasanzwe kandi bariko barakora ibikorwa bidasanzwe ariko batazwi no mu gihugu barimo canke mu bihugu bapiyemwo. Nifuza ko nokora igikorwa cyotuma cyamenyekanisha kandi kiba cyongera kikabigisha mu bikorwa bariko barakora kugira bagikore uburyo bumeze neza kandi bishikira abantu benshi. Ibyo bikorwa wabitangiye ryari? Ese kugeza muri uyu mwanya tuvugana hari abo bantu wamaze kumenya, umaze kugaragaza ku buryo ibikorwa byabo byaba byaratangiye kumenyekana? Ishirahamwe rero rya Inua Consulting ariryo rigamije kumenyekanisha ibikorwa by'impunzi zikorera mu nkambi, yabitangije mu kwa kane. Kuri ubu sinumva ko hari inyungu nini zimaze kwerekana, ariko ndabona neza yuko abo tumaze kwerekana kuvuga ibikorwa byabo hari akamaro kanini bimaze kuboneka. Hariho nk'umwe bamwanditse mu kinyamakuru cya hano muri Malawi ibikorwa ariko arakora, kandi ndizera yuko mu minsi twabanira kubikora n'uburyo bw'imfashanyo buzoboneka ku bantu tubandanya twerekana tugaragaza ibikorwa byabo, kuko ndazi abantu mu by'ukuri bagenda bafasha mu kinyarwanda bita ngo baterampunga bamaze kugira intere, bamaze kwiyenteresa buri hose turakora kugira babandanye kuyaga n'abo bantu barabukuntu bafasha kugira ngo bakora bitera imbere. Umwe mu bantu uwo muryango wanyu ugerageza gufasha kumenyekanisha ibikorwa bye ni Remi Gakwaya, aba muri iyo nkambi ya Dzaleka mu gihugu cya Malawi. Remi Gakwaya nawe turi kumwe kuri telefoni. Remi Gakwaya, wiriwe neza? Twiriwe neza. Amakuru yanyu hiyo? Amakuru yacu ni meza. Gerageza utwibwire hanyuma unabwira abakurikiye ijwi ry'Amerika ibikorwa ukora muri iyo nkambi n'ibikorwa ki. Yewe nkakujya bivuze ndi Remi, kandi ndi muri Malawi nk'impunzi. Ndabaye impunzi ntakajya abavyeyi banje bose mu gihugu, bisanga mu gihugu cya Malawi, ariko bisanze mu gihugu cya Malawi kubera ibintu bitandukanye n'ibizitizi byinshi by'ubuzima bw'impunzi mu nkambi. Nicyo cyatumye ntangura ishyirahamwe rifasha impunzi kwiga ibijyanye na tekinoloji, ariko kurondera uburyo abantu bari mu nkambi bashobora kuronka akazi kuri internet. Icyo nicyo cyatumye dutanguza organization yitwa Technolab, ifu yigisha impunzi ibijyanye na tekinoloji, gukora ama application yatandukanye kugira ngo burya bumenyi baburonse binjire mu ma platform y'akazi menshi ahari muri internet, bashobore kuronka akazi gatandukanye kandi akazi gafasha ubuzima, imibereho ya buri munsi y'impunzi n'abaturage baba mu bijiji bya hafi ngaha mu nkambi ya Dzaleka. Hanyuma umuntu yakwibaza, Gakwaya, wavuze ko uri impunzi, wagiye mu buzima bw'ubuhunzi, umaze gutakaza ababyeyi bawe, wowe ubwo bumenyi wabukuye? Ndarize, ndakora ubushakashatsi butandukanye, muri ubwo buryo niho ndaciye ndongera ubwenge, ndiga ndamenya ibintu bitandukanye byinshi bijyanye na tekinoloji, ariko n'ubundi ndaciga mu bigo bitandukanye kugira ndongere ubumenyi bwanjye. Gerageza utubwire muri make
kuko waruvuze ko ugerageza kwigisha impunzi bagenzi bawe uburyo bwo gukoresha za mudasobwa cyangwa se internet mu gushakisha imirimo, kugerageza guhanga za application zitandukanye. Kuva utangiye gukora ibyo bikorwa niki wavuga ko umaze kugeraho nk'umusaruro? Kuva ntanguye ibikorwa ndabonye byarafashije cyane impunzi aho ndatanguriye, kubera hariho application twagiye dukora yafashe impunzi directement. Uravye nk'igihe giheze umwaka uheze hariho ikibazo cya covid, abantu benshi, abakozi benshi ntabwo bari baza mu nkambi, so tugiye dukora application ikoresha teknoloji ya USSD kandi yafashijwe na UNHCR na Plan Malawi kugira ngo ifashe impunzi zishobore gutwara ibibazo byabo kuri UN bakoresheje amafoni asanzwe, kubera impunzi nyinshi zifite amafoni mato bayita feature phones. Ariko turetse nuko muri uyu mwaka nyine uheze twashoboye no gutangura gukorana na leta ya Malawi, kubera yabonye ibikorwa byaje dukora. Ubu dufasha, ntabwo dugufasha gusa impunzi, twigisha n'abaturage bazungurutse muri byinshi, tubigisha ibijyanye na teknoloji, tukabigisha programmation. Barangije kwiga programmation, ubu turafite abantu 4 barota akazi kuri Upwork bahaye bakora. Ntabwo abantu bari batafite uburyo bwo kuronka akazi ahantu hose, ariko ubu batangiye gukora akazi, batangiye kubona uburyo. Nubwo buryo duhaye dufasha tuvana abantu ahantu hatafise umuco gushika ahantu batangura kuba bafite akamaro, bashobora guteza imbere ahantu bari kandi bagateza imbere n'igihugu cyose. Nk'inzitizi wowe nk'umuntu uba mu nkambi wakabaye wifuza kuba hari ibindi bikorwa wageraho, ariko ugasanga ibyo wifuza ntubigeraho, nk'inzitizi uhura nazo cyane nk'impunzi ni izihe kugira ngo ube wagera ku bikorwa ubundi abandi banyagihugu bageraho wowe udashobora kugeraho? Uravye impunzi hariho ibintu byinshi bihura navyo bikurikirana na status uba ufite. So icyambere cyo ni hahandi utashobora kwidegembya cyane, naho uba ufasha mu buryo butandukanye, ariko hariho akantu kabura kakandi ko kwidegembya, ugashobora gukora ibintu ariko n'ibyumviro, ukora ikintu kimwe ukaronka ibindi byumviro, ariko ugasanga bijya byumviro kugira ngo bishigwe mu ngiro hariho ibintu, inzitizi nyinshi zivanye n'ukuntu na status, cyane status uhaye ukoresha kandi ahantu uturuse. Nibyo bintu usanga biteza umuntu inyuma, ugasanga aho gutera imbere umuntu ikintu yakoraga ugasanga ntabwo yabishoboye kubikora, ahubwo hayasubira inyuma. Urakoze cyane. Inosa Magambi, kuri izo mpungenge za Remi Gakwaya avuga ko impunzi zifite ubushobozi, hari byinshi zakora, ariko rimwe na rimwe bagahura n'inzitizi z'uko bari impunzi batemerwa mu gihugu kuba bagira inkunga batera ku gihugu kugira ngo nabo bashobore kwiteza imbere. Ibyo bintu nkamwe mubafasha mubikoraho iki ku buryo izo mpunzi zakumva ko nubwo zifite ubushobozi, ubwo bushobozi bwabo buzamenyekanishwa kandi bugire umusaruro butanga ku gihugu? Mu by'ukuri icyatumye ntanguza iryo shyirahamwe n'icyo hanini, kuko nkanje imyaka 15 iheze nabonye inzitizi nyinshi cyane. Harageze yaho abantu bakora mu mashyirahamwe yafasha impunzi bahagarika imfashanyo n'inaronse y'ibyo kurya amatoni 145 y'ibiribwa n'inaronse kugira abifashe impunzi mu nkambi. Icyatumye bizibira bavuga ati wewe uri impunzi ushobora, nta nshingano ufise zo gufasha izindi mpunzi. Ibintu bitwenza udashobora gutahura. Izo mfungurwa zaziriwe irirongwe amezi 3. Byasabye yuko tuja muri Geneve kurega kugira izo ndya zive irirongwe zije mu nkambi ahantu ibirometero 45. Ni kuvuga rero ziziro kuba dazizi, nico gituma navuga ati oya, igikorwa maze imyaka 15 nkora biramaze gutera imbere, bisaba ko zariya kuri 40 irashobora kubandanya ntabirimwo. Ariko reka ntanguje Inua Consulting kugira mvuganire abantu nk'abo. Reni nuko sinzi ko yabikubwiye yuko aherutse Ethiopia kuza kwerekana ubuhinga afise muri technology. Aheruka mu Buganda
ni kuvuga ibikorwa amaze gukora amaprime amaze kuronka ni menshi yo kwerekana yuko naho ari impunzi umutwe wiwe atabuhungiro ufise, umutwe wiwe atari impunzi ukora mu buryo budasanzwe ku buryo n'igihugu n'ibihugu byoronka akamaro mu bikorwa ariko arakora. Rero ndiko tugerageza gukura izo nzitizi, kuvuganira impunzi kugira leta ya Malawi ihindure amategeko yatuma impunzi zidashobora gukora mu bwisanzure ibikorwa ziko zirakora nk'ibikorwa ariko arakora. World Bank nkuru y'isi yarayibonye ati oya reka dushemo umutahe tugufashe kugira ibikorwa uriko urakora biboneke. Ni kuvuga ibikorwa byo mu rwego